Bera ndarambiwe no kuguma ndakubona unywa inzoga urazi neza ko nakubujije kunywa inzoga ariko guma ubibandanya kandi urazi yuko ndi umwana w'umukozi w'Imana abantu benshi guma bambwira ko unywa inzoga bakubonye wicaye muri gera wambaye akajipo kagera biteye isoni kandi na papa baramurungikiye amafoto bakubonye neza wambaye impuzu ziteye isoni uri kuranywa n'inzoga ivyo ndabirambiwe rero Ngwiki wowe murungikiye amafoto yanje ego kandi ndabifitiye ubuhamya kandi guhera no munsi je nawe unyibagiye birarangiye ntushike hiyo byarangiye ntuzusubire no ku telefone ndakwinginze ntushike hiyo ibyo ni ibintu byo kuyaga tukabiheza gusa ndagusabye umunsi unyibagiye ni ibintu za telefone ndakibroka kandi nsubire ku telefone Bera ubaye iki? Mawe yamanika. Ndakureke. Hora kwanza. Tekana banzumbare n'ibiki bibaye. Je ngusize ngaha uri kumena shiri wawe. Habaye iki kugira ngo uri kurana? Sinkeneye kubona amasozi mu maso yawe. Mbarira tekana. Je mama wandi ngaha. Mashiri wanje. Chira kuhebye. Araguhevye. Ubwo ni ufuye akaboregwe wewe. Barira. Wowe bamurungikiye amafoto ndikumutwetse ndikunda n'inzoga. Ni murikera. Hora. Bwame nakubwiye ko ukinywa inzoga nta muhungu uzoroba. Ukuranyibiriza. Mwana anje Bera uri umukobwa mwiza wakaranga akaboregwe kagiye gutuma abahungu bari bo bose iriga n'umugabo yaragukoye kubera akaboregwe inkwano turasubiza hora Wize umwanya wo kumbwira amajambo manuva babaye urababaye ndabizi mugabo tekana ceceka bizogenda neza mama wundi ngahora uriko nanye cyane biraguye kwihangana ihorera ikibondo siko uzogenda kugusabira ikigongo kwa wawe ntubizi none ko ndabishoboye kugenda kumubwira umukwanya azoca nyumvira ndabizi urukundo ruragoye kwihanganira umuhungu aguhebye mbwa ceceka tugenda kugusabira ikigongo siko Ndashima Imana kubona tubonanye. Hama pore sana n'ingwara. Pore. N'ingwara kuko je barambwiye ko ugwaye. Jewe nkira. Niwe ni mu bitaro. Jewe? Ibyo navyo bizana nyine. Niwe kumugabo wawe je muhira. Ngurana ibihumbi 10 ndamuha. Kuva uwo munsi ndabimuha kugeza n'isasi ndamubona. Ewe. Sha. Hamwe nobeshera Imana ngo je narigeze ngwara ndaja mu bitaro. N'Imana yompana. Umugabo wanje afise amakosa menshi araborerwa. Mugabo ntarashika kuri tape yo kuja kugurana amahera ngo je ndagwende mu bitaro. Kwifuza ko nje mu bitaro. Ubu rero hageze yuko umushigikira mu makosa. Kubera abantu musigaye umeze uko. Je ibihumbi 10 nabimuhaye kubwo yaje arandirira. Sivyo? Do please. Ubu rero ndakubonye ndagushikirije ubutumwa mbwiye ntwari kwa muganga. Umva ivyo nibisiguritse. Wowe uraraba neza ko utanyitirana. Imana senga si Yohana si Yozefu. Gahu. Ingo.
ingo wasingo ndino gahungu ingo ingwe waboye reka ndamubaze mabuko ni samu n'umugore wanjye nari ndibagiye aenda kuvuga kora kuzuri urumva rero kero vuga ko ngaho utanga zawe naza kubona ingo mutaha no musuramba kuko we amezi 3 umuntu yarakurekeye ndakubaze uyu muntu uramufitiye ideni ego madame ndafite bari bigombe cyumba amezi anga 3 aho n'inyungu murashirirako amezi 3 je nihangana musubize ivyo birako ndamubibirato narayabona ndayaguha zana kumenga ntakwiriye none taro dopfuko nyene nyangaragata ibintu cyo vyiki gihe urabitse nawe aho dushikira muhira urabimbwira neza urambona uno umugore wanjye ndiko nditiranye bibiri umugore wawe urambona ugenda urabesha ufunga ikiwani kuja kumunzoza Karibu. Ego. Haba musore. Wiyumvira iki kuvyerekeye inzu yanje? Canke wibaza ko nayiguhaye ngo uyibemo buri gusa? Oya pe. Je nibaza ko wibaza yuko izi nzu noba nazubakiye abatishoboye kugira ngo babemo. Ko yabuze neza ko ari inzu nkeneye amafaranga. Ntubora amaze avance ukikubitana enda mezi abiri. Utandisha utaniyumviriye ngo telefone wiyesikize basi Ndabihize mugabo n'amafaranga ndaronka musore je sindi umwana mutonyi uzuranzungurusha kubera iyo mfata deposit sibyo kugira rero akazi fise sako kuguma ntondi wawe tumvikana siko kazi natoranijwe gukora ko gumanza ntondi wawe ngo ndakudodorera imisi yose ngo ushaka amahera rero no munsi icari kinzanye shaka ukuremo ivyawe fume ndahatungira ingurube canke inkoko mabuja mu by'ukuri ndabizi neza yuko avance yanjye yamaze guhera nari naronse akazi ndakora hanyuma ntabwo bashoboye kumpemba ndakwingize mu by'ukuri ntunyirukane nzorondera akazi amara yuwawe nzoyaguha nzoca ndaguha avance nayo mezi yose ndagufitiye byose nzoca ndabikuriha ndakwingize mu by'ukuri ntunyirukane ufundisha mu bwenge sora ibintu byawe nuganizo yanje please mbabari sohora ibintu byawe nugaye inzu yanje yo mama mukurikima unyirukanye ngaho nahandi hantu ufise noja ndakwingize mu by'ukuri kandi zino nzu zawe nizo zizimbuse ngaho ndakwingize mu by'ukuri ngirira ikigongo nakomanda kubwira ko nyine mu ijoro naraye kawu sinigeze mfungura ndashaka kumukubita n'imisi 2 ntafunguye vuze naho ngo ndarose n'igitumbura cyanywa n'agasenke kose k'amazi kugira ngo ati mbone basi yuko mpaze mu by'ukuri musore wowe ugo rubirirwa urungana uko izo ngufu ufise zingana uko uri kumbwira ko urara udafunguye ngaha muri inzu yawe hama izo ngufu ukazikubiraho zingana uko kunye mabuja umuntu ntavyibushwa n'amafaranga cyangwa ibyo kurya abyibushwa n'amahoro ndafise amahoro niyo mpamvu mbyibusha untagira amahoro gutata amafaranga afise
ndakwingiza mu byukuri ndagutakambiye kurikimana ndagutakambiye mbabari tora buri kimwe cyawe cyose ugende ube mu miryango jewe nanzize ubuntu ufise nta famiye mfise nta mama mfise nta papa mfise nta muyomba mfise nta muntu n'umwe wo mu muryango w'iwanje jewe nzi wiki komoka ku giti igihe navuka mama wanje yarantaye hama umudamu arantora maze gushikana imyaka 6 uyo mudamu yacyanyirukana nacyo ntangura kuba mayibobo kuva nk'ingifise imyaka 6 sinzi muyomba sinzi ngo onkre sinzi ngo binamu muvyara nta kintu na kimwe nta muntu n'umwe mu muryango wacu nzi nakwinginze mbabane sibibaza fisa akazi ngandagwa ako nyimba ugashoboye niba agashobora tukumvikana uzoba muri ino nzu ibihe byose uzoshakiye ku buntu ariko nanje ku kazi kanje ukankorera neza nkuko ndabikeneye umwanya wose nzuba ndabikenereye ya ntugira ikibazo mu by'ukuri ntugira ikibazo akazi ariko kusuza kuma nditari kugakora uko kazoka ameze uko kose wombwira bwo nakazi nyabaki urishye kugashobora yes ndagerageza mu by'ukuri nta kazi nakamwe John ntakora nubwo ari ukuvidura amatwarete nubwo ari ibyo ndakora tuje mu nzu ndakakwereka nimwe ndakwereka akazi ugiye gukora igikombe n'ibihumbi 5 gusa ukabutwara igikombe cy'umutonore kandi gishasha sorode ndagiye mu ngandara hajya tashi igikombe cy'ibihumbi 5 wakibonye atari kuri cyewe sorode nango nanga ajya ndiko ndamanuka ndi mu mamanuka ibyo 5 bitanu ego ndiko ndamanuka bitanu ni 5 bitarenga 3 nukiye aba ni gishasha 5 tora fe kugura mubona nayo ni kanzu ego kanzu sorode gahungu ndarota cyane uri kuradandaza impuzu impuzu nziza mu bana izo mpuzu zirasa umaze kudandaza impuzu zanjye zingana ngibyo ukuri sinebuha ndakwica shiraga mu barabara umaze kudandaza impuzu zanjye zingana sinebuha noba mbesha ndandariza impuzu ahubwo no kuva mu gitondo gushika amasani zitatu harageze ahantu ndandariza impuzu n'umuntu no kwica kubana n'umugabo nkawe mugabo dutahe
urambona dushitse mira ndakuze Ok, merci. Hamna umunsi wanjyohereje umunsi. Merci sana. reka naje mfata umwanya ndagushimire kuko ntabwo kandi nkigifise amastress y'inzu. N'undi muhungu nkawe akora akazi neza nka kurya ntivyari bikwiye kugira stress z'inzu. Kandi ndagusigire iyi 3000 ugenda urya amateke hajya uba wahatakaje energy nyinshi mutibe ugenda urya amateke turarya ibintu by'ingufu ugerageza turarya ibintu biguha ingufu kugira ngo ubashe kuguma uba mushasha umenda kumva nka mushasha sivyo none gerageza turarya ibintu biguha ingufu basi ukagira ubutaha energy nyinshi Amanda kubaza kubera ko wanyiyumviriye jewe kandi nzi neza yuko hari abahungu bambara neza beza baja muri saro abahungu beza nyine batagatse kubera ko atari bo wahaye ano mahigwe ukayahereza imayibobo nka jewe kubera iki abana bambara neza bifise bagendera mu mamodoka barahari mbega ikibazo ni uko abo bana baba batunze udashobora kubatwara nk'uko ushatse nk'uko ntwara wewe abo bana baba batunzi sinobahamagara rero ndagukeneye ngo mwanya nyine baca baza abana baba batunzi sinobabwira unamusi shaka tubonane bashobora no kumpindwi nababwiye kwa mbere bakambwira tuzobona n'iyindi kwa mbere ako wowe umwanya wese ndagushakiye no ndakuronkeraho ndakubwiye byari byo buri ngaha ntegereje kugusanga nyene iyo niyo nyisho ni byiza ndakubaza bino bintu twamadokora bizohera ryari inyuma y'umwaka inyuma y'imyaka 2 tuzoguma tubikora kugeza ryari bino bintu nije nzokubarira igihe cyo kubirekeraho nije nzokubwira ubu biga bintu havyo nkeneye tubihereze ngaha tubihagarike ariko ubu bindekereje wibuka turarya ibintu biguha ingufu amateke ibintu nyene imyumbati ibintu bikomeza sawa bye Barakoze usa ni nyoko wawe Margarita. Margarita? Mama wanje nitwa Margarita. Nitwa Margarita? Oya. Mama ugeze mama wawe yishwe n'impanuka na so wawe. Bitahura ko mama wanje ari ngaha mu nzara ryabo. Ugeze mama wawe urya ni umugore wa so wawe mukuru. Ujye yitwa Narunyonga. Nabwije ko yigeze ambwira. Rananka cice. Ugeze mama wawe uragenda akubwire ukuri. Ujya ni umugore wa so wawe mukuru. Takora ntanka cice. None bishoboka gute ko sindiko ndavyiyumvisha byukuri. Uzi bimubwira kaje nabikubwiye. Sawa murakoze navyanzigira ndamubarira.
Mengo none irife prokuntu urashonje ndawa amafaranga ugenda ufungure hamucutse oya ntabwo nshonje ahubwo nari maze imisi waye malaria ubu tuvugana ndi kuri kinini kuri cyane cyahinzanye nica gikorwa cyacu ca buri munsi Bera shamuze kuri ndakwingize Bera urabizi yuko atamusi n'umwe nigera ndakugabira nagomba ndagusaba iki no kuvuga ngo ndi ku madoze rero asigaye imisi 3 kugira ngo atimeze doze ninamara kuyiheza uzocuza inyuma y'imisi 3 ngo musi wa kane tuzoca tubikora nta kibazo mugabo simeze neza ndi febre cyane mu mubiri aha wumviriye neza wiyumviriye neza ibyo uri kurambarira wabanje kwanza guselektiona amajambo kugira uyavuge wumvise aya majambo ariyo yombera mu matwi ndabona ko warambiwe wowe naguhaye rero no kuvuga yuko ubona bikunaniye utari bukora ico mbona umengo warose amafaranga yo kurudisha inzu niyo mpamvu utanguye kubona umengo ntaco novuga imbere yawe sivyo aya mugabo Bera urasiko bisaba ingufu ntajewe umubiri numeze neza ndi febre mu vyokori ndi febre Bera urabizi neza yuko imisi yose yohoruza ngaho ugasanga ameze neza nta cyabuza twarabikora birankubita ndakwingize Bera imisi 3 si myinshi ihangane umvirize naje ari ibyo binzanye namaze no kubishira mu mutwe rero ico kintu nigishoboka mva ngaha ruko numvise merewe neza yaje nabyo dukora aha tekera ibintu byawe nsohore mu nzu ufite umutima nyabaki wewe Berahino ndavuga nawe ukavuga ego nkwimana sigaye mvuga nawe ukavuga ndabona umengo usigaye ufite amahera menshi urabona yuko uri tayari kundira sibyo okay nk'amahera y'inzu amahera y'inzu shaka umvire mu nzu umwe kimwe shaka ukora ibyo ushaka okay reka basi tubikore nta kibazo ndabikora ucungura ubuzima bwanje sawa kumva ngo ntacyo nkwene haguruka ubona ngo urwaye malaria tugende ejo namaze kwita mama nibishaka nashaka kukubaza nari ngoma ndakubaze niwe warambyaye kanwara amezi 9 kugeza ngano kucango canke warandetse karako kabaze narushaka kukubaza ayo makuru yakora hehe Gendi mama wawe nagutwaye amezi 9 takwika mu mugongo wiwanje ndi mama wawe mama ndakwingize basi mama ndagusa ushobora kuba warandeze basi byibuze ariko utambyaye ariko ndakwingize basi rimwe gusa barasezeranye kumbe nawe sigaye unywa inzoga Tujya filime mwirwa murarorera ngani zo zirimo ziragutera ukumva ko ntari mama wawe oya mama oya ndi mama wawe ahubwo genda kuryama urafise itiro nabara kusitiro oya kuryama wewe gendi mama wawe Jiri kuravuga yindi resinze kurariko na mama wawe oya mama nukurinda kwingiza nana musijiro singene ndambwi kuko wabembwi akuzi neza Ndi mama wawe kuryama ubunyene kuryama genda kuryama ndo muri kurakina ndi mama wawe onye ntambwe kazi n'izina cyawe ngakira basi babarira muzi nukurinda gusabe
mva munyerekana agafoto ka mama basi namusiguza nakabona sinzosubira kukuvuruga. Okay. Ndagufasha. Hari ukuri kubabaza gusumba. Kuranegera. Ndagufasha. Ukuri wamaze kukubona. Deni kuri sindi mama wawe akuvyara. Papa wawe ni mugore mukuru. Mama we na papa wawe barakoze accident barapfa. Papa wawe twahanye isezerano ko nzomurerera umwana wiwe. Iryo sezerano rito ndikureze kenda gukunda. Nawe urabizi? Ibyo uvuze ko nukuri sindi mama wawe. Nabitahuye cyane. Kumenya mpamvu washira imbere gusumba je. Nikora ko nari umwana wawe. Iratahuritse cyane ntiwari kumunda. Bingana n'umwana wabyaye. Wari kumunda urukundo. Bingana n'umwana wawe kuriya munda. Ndumva koko ntibyari gukunda. Kumuri mama wanje ntari kunkunda. Byibutse n'akanya gato. Akanya gato gusa. Akanyera ku rukundo rw'umubyeyi. Ariko wowe ni isaha imwe gusa. Byibuze n'isegonda. Byarakunaniye ugapfuma. Ukoresha by'ububeshi kakunanira na gatoya. Kubera ikibazo. Kubera ibimbwiragare byibuze byari kunyurira kwakira. Nukuri ingeso ziwawe zingeza hantu. Raba nta kintu ngifise mu nzu. Uduhudu twanje uratudandaza. Ikintu cyose nzanye urakidandaza. Uranyiba ntawe utashika kugira. None ubona tuzotera imbere. Ubu kweli ni wora bugahinduka. Ndakora nkata umutwe nkakora uko nshobora kugira nteze imbere urugo mugabo wewe ukansubiza inyuma. None ubona ibi bintu bizoherera he? Tuzotera imbere gute? Nyumvirize. Ndikunda kumva. Wewe inzoga uko biraza bigasubira inyuma bikaza bigasubira inyuma. Wewe bandanya gususenga. Arigiye bizoza. Ariko se raba ndarihindu jenyene. Ndakora buri kimwe cyose ngaha mu nzu. Mugabo icyo nkoze cyose ugaca ukijana kukidandaza. Basi ndagusaba. Kwera unyemereye ukaba umwana wiwe. Ntacyo nokora. Kotera n'imbere. Nyumvirize. Ubu impuzu ziwawe ibirato byawe nawe kimwe cyo mu nzu yiwawe genzo subira gutora. Ndaretse sinzosubira no kunywa inzoga bizaza ariko ni bukebuke. Ego nukuri kwima ndakurahiye. Ibyo mana nozikurahiye. Kunyemereye yuko ugiye kubihera. Ubu nge no kugura ecampa ndayisire. Urumva aho rero. Ego nahora nanka kuyigura kubera mvuga ati wo tuyija. Aho rero. Kure ni ecampa. Ugiye kuzana. Ego na sabufu. Na sabu. Umudundo ni munzu. Kure ariyo kubari. Nakurikira umudundo nege ecampa. Nurabizana ngaha.
inzoga pi nzokwirirwa mu nzu nari biranezereye n'ukuri yego hamwe unyemera kugiye kubihera sinzi ingene no gufata sawa reka ndabe inkono ngaha mu nzu ndaje sawa nari Benitha. Come uniciamo? Si rimuoviamo? Seconda kumenyereye? Ngiye gushaka ufise mama wawe. Urakuze ubona mama wawe. Je ko mama wanje yapfuye. Nanezerwa niki? Imbanya wayinjiye muri ligue. Komera ukutanywa inzoga, utanywa itabi. Nta mama wawe ufise? Ha mama ntaryamye. Nisize aryamye. Habayike. Yani mama wawe si mama yawe. Mama. Namaze kumenya ko tudasangiye mama. Dusangiye papa gusa. Kuko mama wanje yapfuye na accident. Iki? Wowe dusangiye mama? Oya. Wewe dusangiye papa gusa. Niyo mpamvu yatamwanya ko nizeye ko aje gusana ibere mu kahinda. Ayo majambo yavuye Benitha. Mama wawe n'umusimi yawe niho yambwije ukuri. Kandi ntavyemeye kubera ko imisi yose nubwo nava ku shuri wa mbere mama yaguma ashira wewe imbere haje n'abashitsi ngaha yaguma avuga ko ari umwana mwiza ukora ibikorwa byose ufise ingeso nziza jewe nta nzoga jewe nta kosa na rimwe nta no kuja mu babana ariko yano yaguma ashimagiza yuko ari umwana mwiza ufise ingeso nziza tace binyereka. Rumva wewe dusangiye papa ntidusangiye mama. Benitha ndazi ko wabaye. Parce que nanje navyo ntigeze menya. Sivyo? Ako wihangana. Sivyo? Je ndi mukuru wawe nzuguma ndi mukuru wawe ndi mwene wawe kandi nzugukunda. Kandi mama aragukunda Beni. Sivyo none? Ntubabarire rero je nzuguma ndakunda sivyo? Kandi ndagukunda sivyo? Ntubabarire Munwa muremure nk'uwisanze nakumena ibanga we warabuze iyo ubika hagenda urabebaguzwa munwa wawe utaguma hamwe hagenda bakavuga ibya mwana w'umukobwa ko ntari nyina we byari bikuraba imyaka ufite niyo kumena ibanga si nyina wewe se aho katagira icyo kabika katagira icyo kambariye ko ngera kanabivuga wajyaga kubivugira iki nyakuvuga itahiye vuga wabwangatiwe tibaye baguzwe ibyo bizuru mengo n'ibipine byatabaguritse enyitinye ko waziki atagira icyo yambariye we imyaka ufise niyo kuvuga ubusutwa hawugira ubika ho kireba n'imyaka gifise mugabo kigenda kiravuga ibyo cyawe n'ibyo kitabonye imyaka ufite niyo kubika amajambo
Sio kugenda ubebagutwa nengura imbeba ya musuka. Nanyaga vivyo. Wokiraba nyene kimeze. Nyamupfu wanzira. Waje kuvuga. Urakavuga idahiye. Nyine ndakubwira. Ubona yamugize ukuri. Ubona yaramubwiye. Navuze nabi. Nanyaga nkubwiye. Nawe mwenyenga nkubwiye. Uragafutambwe urakavugira ubusa. Wari ufite ibyo uvuga wewe. Iyo ufite ibyo uvuga ntogenda kubera ibanga. Imaze imyaka n'imyaka. Ho kuri Kenya wangu uribika ukagenda kuri menera kumena ibanga ry'abagore. Umva ndakubwiye wamukoma we. Nimba waranyitiranyije na bijya bugore burya nyene. No gukubita hakwereka icyatumye ng'itambarije. Reka nabimubwiye sinavuze nabi. Agize kubimuga bwa byumve. Uranyuma. Urakamvirije ri wambwakaziwe. Amufu yinukira nyakujya mu kaburi nyakurebera izuba mu kirago. We! Winje atinzirwa. Ndofata urushinyesho n'uwo munwa. Nyambwebwe nyamukoshi nyamukoma. Ndakubise mvugana. Urakavuga idahiye. Wamwakuwe wambwebwewe. Warugakaziwe nyagufa nawe ipura kamena ibanga ry'abagore wantumbaga nawe. Ndawanduye umukoshi. Darira tayari nikuru umwaka wa saa 10. Mama, kubera iki wansize jenyine? Mama, kubera iki wagiye kare? Mama, kubera iki? Mama, kubera iki nawe wansize jenyine? Kubera iki mwemeye nkomeza kuba muri ubu buzima? Mama, kwemeye kugenda kare murukiwa byemeye ntabwo bagenda basange ubuzima sinobamo jenyine reka ninjize ndabasange Mama, ndashaka kubasangira muri na papa. Mama, kumbe nibwiye muyunga mama. Muko, ugomba wiyahure. Ugomba wiyahure. Numvise kubera wakuze utazi nyoko wawe. Uyumvira neza yuko aho abavyeyi bawe bari ibu ugomba gukora wumva ko bari kubyishimira. Uko ndakubona wowe wakuze no mu buzima bwiza. Je aho mbona nga sinzi mama wanje, sinzi papa wanje, nta namuyomba, nta muntu numwe fise kuri nose anyitayeho. Je agaciro kanje karutwa n'imbwa. Kuko imbwa hamwe bayigonga mwene yoza kwirondera mugabo je nibwo nafu no munsi nta muntu numwe ashobora kunyitaho. Reka kwiyahura ntabwo ari yo nzira nziza yo kuryohera abavyeyi bawe. Muko uracyari muto humura. Nakubaze wanufungura ntubayo neza Rwanda kubitwa buri munsi nta munezero nigera ndonka mu buzima. Ahubwo icyiza nari kubona ari gupfa ndeka nkiyahura nkigira. Warize
uba mu nzu nziza ibyo byose urabironka byo mbona nga sinakena mu mwaka wa mbere no kurya ni kibazo yes mugabo vyofuma je sinzi papa sinzi mama ndashaka kurya igitumbura kimwe namara indwi yose ndiko ndagira ibitumbura bitatu wobayeho neza hamwe uriko urigirisha warize no kwiga je no muyaga mukama sinize ngomba kwiyahura ubwo ubuzima ufise ari abantu babushaka wese abantu bagwaye ingwara zitandukanye zidakira wese abantu babaye mu buzima bw'umugabo ngo ugomba kwiyahura hengere kimeze wumva ko ne kwanga yonezerwa nawe hengere kiko kirababaza nyina wacu hengere nyina wacu twarane ababaye mukobwa kwiyahura ntabwo ari kwiha amahoro kandi iyo umuntu yahuye naja mu ijuru umviriza humura sivyo tuza uze twicarane ndakubwira ubuzima bwanje cyose nari gufuma ndo basa umuntu nkubita akamfata nabi uko kwiwawe ugabo ngabana humura mko sivyo uri kibacho humura iyo wari kubaza ati kwabera hino ni he bari guce bakwereka shenda kubwira ikintu kimwe muri nosi mwibarabara hamenyekana umutunzi akongera akamenyekana n'umukene mu gihe muri ryo barabara hari umuntu afise amafaranga menshi abantu bose barahamenya no mu gihe kandi ari umukene wa nyuma kuri ryo barabara abantu nyine barahamenya hani homba Bukene singwara. Hamasheri nakuzaniye gift. Wanzaniye iki? Remote. Ha? Hey. Wow. Nenda kuwazi. Naomba kuzirabe. Izi zose? Izi zose waziwe. Sikuna tibona nga. Shu. Wow. Kizahinda birayira munsi. So burya umuvyeyi niwe yambika umwana. Bisigure ko na wewe nimba uno munsi washoboye kunyambika. Ugiye kumbera umuvyeyi, ugiye kumbera mama. Umvuye ko ndakwishimiye kandi cyane gose. Mfaka matamage. Nakoze ibyo nategezwaga gukora. Nakuze ntazi mama na papa. Mugabo kukumenya wewe bigaragara yuko ngiye kukubonamo mama na papa kira kintu cyose. Umve ko ndagukunda n'umutima wanjye wose. Bahamashete. Ari kintu nshaka ndagusaba. Buriya ari byo nshobora kwigirira. Urukundo rwacu ni kwahere twagezaho tubana. Ariko kuri atevye nigirira. Sanga yego. Ako abasigaye Imana nyene kare yikorera. Ndaragoye. Ninde umuhungu atokwifuza kugira umugore nkawe kuri musi kirese ari kijuju bisigura ngo naje ubwanje ndifuza ko tuzobana akaramata ariko shete kumbwira ko azandi mukobwira ikirukunda cyangwa kundana nawe mu by'ukuri umunwa wanje nta mukobwa n'umurigero ubwira ko umukunda nta numwe nta nuzobaho yeah sure yes numva biratese ubundi bwo shiri nanje na mungu n'umune kwigera nkundana nawe kwakora bitiko natinya rukundo rero ndibaza ko duhuye utarakundana ntarakundana urukundo gacu zarumeze neza ndisho kubyiwanje ari ko dushobora kugera kure kugeza aho twari ndakubaza ikintu ujya mu rukundo kiri umuntu wese kuri ino si ya rurema hari ibintu akunda n'ibintu yanga shaka umbwire sheri ibintu ukunda n'ibintu wanka kugira sinzova insanga ndiko ndakora amafuti kuko sinifuza kuzo kubabaza umusore rimwe ndamahoro hama kangumungu gancino ntugire ikibazo ibyo kosa najyo nzokwigira nko Beorisi. Gome. Hama. Nimba atacho bigutwaye. Sinzi ko ushobora kwinjira mu nzu yanje kugira ngo ati hakumenyere wabone.
Wow, merde. Nani bagiye? Urazi ikintu nani bagiye? Wambaye ikanzu nziza uraberewe. Urakoze pe. Ujya muri nosi hari abantu batazi kwambara neza bijyanye n'umubiri wabo. Mugabo wewe wambaye agakanzu keza kajyanye n'irangi yawe. Sisiko ushaka kunyemerera tukinjira mu nzu kugira ngo atuhamenye wabone. Shishiri nakebat. Kimwe. Mu nzu yanjye nta ntebe irimwo. Hama naje ngoma nakubwiza ukuri njyama ku kirago. Si bisanzwe kandi cyaheze. Bisanzwe pe. Okay. Okay, fungisa ko shirira mama tukenje. Da? Dream mpura ingene mubanye n'umugabo wawe. Urabincanga? Bimva gute ko usi umugabo w'imvorerwa nka kurya? Uri umugore mwiza nka wewe. Kwiriye urugo rwiza. Kwiriye umugabo mwiza afite akazi keza. Panijya mborerwa. Aha by'ukuri warawumva wishimye. Vuga amakiro cyari moto. Imyenge y'inzu imenwa na nyeneyo. Imyenge y'inzu imenwa na nyeneyo. Isigure yuko ari umugabo mwiza wari we mubi. Ko naba ndabona mujyana mara burishira amafaranga gatoya amadeni mara isi yose mwaba muri mu bintu by'akadurumu. Umva ni wowe mubireba. None ngire gute? Ndekane nawe. Ndekane nawe. Nje he. Nyene ukaraba umugabo mukwiranye, umugabo mwiza ashobora kumenya ko uri umudamu wiwe akamenya ico ukeneye. Bari ujya mugabo mwaba murandikana ibara. Barabahinze muri ino site. Sawa ndakumva. Ndashobora kuvuga ndamuhevye. Nkajya kugisuma, nkajya kumara ibyara hariya na hariya. Nkajya kufisa ingeso zisumba ziwiwe. Ejo bakamparurira abagabo. Mara nagiye kwa naka, narongoye kwa naka. Ibyo nivyo ntashaka. Nuko niyumviriza byose. Kahitamo kwihangana nkavumirira. Imana izomuhindura. We ndumva uracari muri ba bagore ngo niko zubaka. Niko zubaka ariko nyine. shubusha. Iryo jambo ryari rya kera. Ubu uramutse ukagenda ukaja guhiga umeze neza sha. Agwa stress nkanda. Kare muto uzoyabona. Oya nkajewe ku bwanje vroom. Nta naho byo umva. Nta naho twonahurira n'umugabo ameze nka kuki. Ko no mwicira mu nzu no ushusha amazi gamusuka karyana. Yari impanuro yagusa. Nuko mbona umengo ntuhanuka. Nakubwiye sishaka guharurirwa ingo nage hariya na hariya. Ikigira kandi umugabo wanje Imana irashobora kumuhindura hamwe nawe w'umurabo kamwifuza. Ndi kwisezerano jewe. Ese sha uramuhindura. Imana irahari. Imana yitiki. Imana iyivuze biraba. Ubu nyene umugabo wanje yohinduka hamwe nawe we muhuye udegeme. Vuga make rero uracari muto kandi ntunyinjire mu buzima ndagusabye. We nambuhiriwe enderereya. Oya karaga ko sega to gusarika. Sawa genda. Merci. Avuga uri moto cyane ugasanga bagusavye déplacement nini. Birasanzwe. Kweli? Ariko sheri
reka nashaka gusa sari nyene kujya bucakira ariko sikibi be nashaka kubera ko ubuzima bwo kuguma tuyagira hariya hebwa amadikunda imbere pe sinakubesha nashaka ubyoze kwanza muhira bakubonye Jeshi kiwanyu yego ngerageje gukoraba wewe uri umwana bigaragara ko iwanyu mufise amafaranga hama imayibaza nka jewe ngunzi wanyu sishobora imayiwewe nenda kugaburira ko yite mayiwewe wano ronka uryama we nturyama ntiwambara icyo ushaka no kironka mayiwewe n'ubyata kintu na kimwe ari bakayishe twubanye hama kindi naco tikwivugisha ibintu byose okay sawa ndakubaza umuntu ukunda ni kiki nitamukorera nakimwe nini buzika cyane kimwe ko nyankira kube nitubife jewe ndi Jackie Chan je ndi Rambo ndi Vanda ndi umuhungu bakoze ngo umuhungu n'abamuto nta kibazo nzoza gusa a condition nagusaba kanu kanu nzosanga inkoko ya kokoriko ijya wonga ngo abariyo muzonzi imana ku meza tiyagitegura ageze gukwa iko mugabe wanyu kuko nzoba ndi umukwe muzoteka muteke basi inyama y'inkoko muzoteka inkoko Zoteka tubisanzwe inyama nawe nyuma yose ni inyama siteka ari inyama sabe ntugire ikibazo nzose ndagukunda ndagukunda cyukuri umve ko ndakwishimiye mu buzima bwanje kandi ndakwishimiye be oui be bebe bebe je t'aime je t'aime bebe bebe Mama, tá? Nje kumenyesha ko Dimash dufise umushitsi. Umushitsi? Asa gute? Waheje. Nje kumenyesha ko fiance wanje atiza Dimash. Wenyine fiance? Eko naravye ko twumye tuvuganiriye mu gahenga ntaramuzana ngako bitokomeza bisa neza. Ashaka ko urukundo nari nduzi kuri Benitha. Byagufashe gute? Hano ushaka gukomereka? Urukundo rurakomeretsa. Nta rukundo rukibaho. Mama nshobora gukomereka. Mama tumaranye igihe kitari gito. Niyo mpamvu rero nabonye ko tugukomeza tuvuganira inyuma atari vyiza. Ari byo babibi gusumba nyene mpamvu nimviriye ko yashika ngaha mu rugo. Uwo muhungu uramuzi? Urazi imico ye? Nananje. Urukundo rurakomeretsa. Rwinjiramo buke buke. Mama tumaranye igihe kitari gito. Biratangaje. Mukuru wawe ntararonka umufiyasi. Ngo mama. We yarongowe n'icupa. Okay. Oya mama. Reka twizere ko nawe wibateguye kandi azoboneka mu gihe ca nyacu. Kandi reka fata umwanya ndagushimira ko wabinyemereye. Sawa. Rakoze cyane. Oh my God. Ah! My sweetheart! Umeze neza? Agastile wagakunze. Akanagakuye mu Butaliyani. Sheri. Nakurindire kugira tuvugane. Narifise ico tuganira. None nubu kweri utashe waborewe. None wewe ibyawe bizoherera hehe? Ese. Ushaka ko jera ko tuzokumvikana. Niyo mvyarira. Kurumva
jewe tuzokumvikana neza. Sawa. Je kukubyarira n'ikintu. Mugabo. Je sishobora kubyarana n'imborerwa nkawe. Heba inzoga hama ndakubyarira. Aho rero aho uvuga nimba uvugishije ukuri cyo kintu genda cyemera kuko guheba inzoga ni ikintu gitonya kuri jewe nuwo gufata imbore gukata muri brasserie nizo subira kandi gukora no kunywa niyo mpamvu ndakubwiye jewe inzoga nzozireba hama ikindi nacyo rero shere kubera nshaka gusezera kunywa inzoga nashaka amahera ibihumbi bibiri ngenda ajya kwa Bartazara ndazinywa ni mu ruturutu hama kiza tuvugane rero Jewe ndakugurira umuruturutu jewe. urabona rero utanguye rero Mama, nenda ukwereka umuhungu w'inzozi zanje umuhungu w'ubuzima bwanje. Mama, kora iki wewe? Mama jewe ndaropora umusenyi nkikorera mu camake nta akazi ariko kose ndonse ndagakora. Ubamuye kati. Mama jewe mba kumubone niyo mba Bikumone ko hari inzu hirya imwe wamuyihenze. Iki gisagara cya Bujumbura. nakazi umuntu yari yubatse nyene gasanzwe nyene niko mpanze. Ufite amashuri angahe? Ntabwo nagiriye ubuntu bwo kwiga kuvuga ngo nanagiye muri yaga mukama byarananiye. Kanaki. Uyu niwe ushaka kujya guhebera ubuzima bwawe bwose. Yego mama. Gikuru gusa nuko ndamukunda. Uyu nyene uyu. Uramenya ko ugiye kwita mu muriro. Mama haje Umuhungu umwe atacafise w'ubucafu. Umuhimbiri. Uyu. mama kubera kumetse. Afashe ubuzima bwawe ugiye kubwica kubera. Mama urukundo nicyo kintu cya mbere gikomeye gusoma ibindi bintu byose. Mama turakunda. Umukukwe ngo n'umuka. Umewe. Atari. Unyene ngo n'umugabo wawe. Bahombye banzane ngo nzaba. Toyo ngo nzaniye umukukwe. Bera Ukundanye na Benitha? Benitha murakundanye na Benitha? Ego. Murazinanye? Ego turazinanye. Bera.
shira inzoga zituvugane kubera ntidushobora kuvugana ndundanywa inzoga ma ijambo ngomba kukubwira si iryo kukubwira uri kuranywa inzoga ndakumva mu wanje bera ikintu cyabaye 2005 kuri mama wa Benitha ndabona ibyo bigomba bigaruka iwawe mama wa Benitha yantwaye umugabo nakunda umugabo nari nahaye umutima wanje umugabo nari nagize umwami wanje wa kabiri yari papa kaba mama ni namwiyeguriye wese ntacyo umugabo wanjye yigeze amburana ni namuhaye intebe mu mutima wanje ni namwugura inzugi z'umuryango zose mu mutima wanje byarangiye azifunze umugabo wanje naramukunda ni naramwambaye wese byarangiye amemukiye kubera mama wa Benitha mama nturire papa yari umwami wanje je naba nkironka mugabo ibyo Benitha gukoreye bitumye nkomereka ibikomere inkovu ze zamaze gukira byabaye ibikomere nta kintu kibabaza mu mutima nko kuba ukunda umuntu karagira guhemukira mama ego ma shirira ku mwana wanjye nabo babara mama nturire ibibazo byakubayeho sinshaka ko nawe bikubaho urukundo ndaruzi ndabizi urababaye ma wimva nabi kuba mbabaye ndabizi ma aho ndakwingize nusubire kurira please sinshobora kujya kubabara sinshobora ko none Benitha agomba gutwara umuhungu wakunze none ma twebwe turingata zikorera ibibazo by'urukundo